Ndabaramukije bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze muri iki kiganiro ku bidukikije. Ishamba cimeza rya Kigwena riri mu ntara ya Rumonge ni kimwe mu bibanza bikingiwe vy'u Burundi. Iryo shamba rifise uburinganire bw'amahegitari 565, rikaba rigizwe n'igice gito c'ibiti vyatewe n'igice kinini c'ibiti cimeza. Rikikujwe n'ibigwati bitatu biri mu masegiteri abiri ariyo Gashasha na Cabara. Ku ruhande rwo hepfo naho hari ikiyaga Tanganyika. Ni ishamba rigizwe n'ibinyabuzima bitandukanye, ibiti birebire cane, ivyatsi n'ibikoko. Izuba ntirishika muri iryo shamba vyoroshe. Bwa mbere aha duhagaze murabona turi mu biti birebire cyane bita mu rurimi rw'ikirundi bavuga ko ari rimba, naco gituma kenshi muzokumva bavuga ko ari ishamba rya rimba. Hanyuma hakabaho n'ibindi biti cimeza biri ku ruhande rwo hepfo na cane cane bicanzwe muri ivyamwa, hakabamwo n'ibiti abantu benshi bakunda kuza kurondera ko imiti kama y'ikirundi. Harimwo kandi n'ibirandaranda vyitwa ingage, navyo bikaba ari ivyatsi bifise agaciro kuko abantu benshi bakunda kuza kubirondera babijishamwo intebe. Hariyo kandi ubwoko bw'ibikoko butandukanye, duhereye ku nkoto, inkende, harabaho n'inzoka z'ubwoko butandukanye, eka n'inyoni kandi tutamenyereye kubona z'ubwoko butandukanye nyene ziri mw'iri shamba cimeza. Tumanutse hepfo ku ruzi naho nyene hariyo ibikoko vyitwa imvubu kuko iri shamba rihana urube n'uruzi Tanganyika ku ruhande rwo hepfo. Iri shamba rero sivyo gusa vyonyene birimwo, harimwo n'inzuzi zicamwo hagati, rumwe rwitwa Kamango, urundi rwitwa Gasango, urundi n'ikivoga. Izo nzuzi rero zikaba ziva haruguru ku musozi mugabo zisuka mu ruzi Tanganyika zibanze gusha mu iki kibuga. Shamba cimeza rya Rumonge ririmwo ubwoko bwinshi bw'ibidukikije, kuvuga harimwo ubwoko bw'ibiti n'ubwoko bw'ibikoko. Mu bwoko bw'ibiti ivyiganje no kuvuga aha nk'ibi mubona birebire cane ni ibiti bita irimba, bateye muri rino shamba kugira ngo bifashe ibindi guduga. Hanyuma hariho n'ibindi biti bita mangrove, hakabaho n'ibindi bita rehote. Ugiye kuraba ibiti biri muri ino shamba ni ibiti tudasanga mu mashamba cimeza muri Afrika henshi. Ibiti biri ngaha nico gituma bavyita mu gifaransa Peri Guinéenne, kubera ko ibiti basanze biri ngaha hari ibiti bisa nuko biri muri forêt yo muri Guinée. Mutembereye neza turahasanga ubukoko bwinshi, turahasanga ingage muri kino gihugu henshi ziri, tugahasanga n'ibindi biti vy'ubundi bwoko bwinshi cane ngaha ayi durasanga mu bindi mu yandi mashamba. Hari ibiti ngaha aye imizi yavyo iva hejuru ija mu kuzimu, ikava hariya mu kirere igenda irondera kuzimu, kandi iyo mizi ugasanga irabaye minini urashoboye no kuyica ikava mu rubaho, kandi yari umuzi waje arumuzi. Urumva rero hano muri no shamba dufise rya Kigwena ni shamba vy'ukuri giharije tudashobora gusanga handi hantu mu gihugu cacu. Itegeko rigenga rino shamba riri ni 60, riri muri myaka ya 68. Nivyo rino shamba rirakikijwe epfo nta mirimo iriyo kuko ni kiyaga ca Tanganyika. Hirya no hino niho tubona hariho abashaka kumera nk'abinjira imetero, ariko tubandanya tubuza abenegihugu ko
vya Sezari biguma kwa Sezari, ivy'Imana bikaja ku Mana. Iri shamba ni ukuvuga uko abakozi bangana baragerageza gukingira, mugabo ni bake cyane, kuko haruye ihegitari 565 tukaba dufise abakozi babiri bonyene barifungera. Murumva yuko ari igikorwa gikomeye cyane, naho bagerageza gucungera abononyi barashobora kubaca hirya no hino, ugasanga babonye ahantu uwo munsi bakoreye bakasaba inzira mu rundi ruhande. Abo bantu bose bakaba baza kurondera inkwi bacana ngaha mw'iri shamba, tugaca tugira ibibazo rero byo guma twibukana nabo tugahangana, ariko turagerageza uko dushoboye. Ikigo OBPE biri kumwe n'ayandi mashirahamwe ashobora bifasha, baragerageza kubaha ibikoresho vyankenerwa nk'ibipanga n'ibindi bikoresho bishobora gutuma bo bangamirwa, nabo atakindi bikoresho bafise kugira ngo bivune canke bashobore kubahagarika gihe haje ari nka benshi, birabagora cyane kugira ngo ivyo bikoresho bumva ko bidakwiye neza naho ivyo kwambara bikwiye. Ikindi kibazo duhura ni ibibazo bijanye no kwivuna abo bantu baza kurondera ivyo baronderamo ngaha, kuko si inkwi gusa, hariho n'abaza kurondera ibiti kandi bakaza bazananye ibipanga. Natwe rero twinjira mu ishamba ataco dufise, iyo bishitse twinjirana inkoni, mugaye inkoni ku gipanga murazi ko bidakunda. Sizo ngorane gusa, tworaba n'ingorane zo kuba tudafise, murabona uko nambaye, barashobora kuduha imyambaro mugabo ugasanga baduha mwambaro umwe nayo igaca ikaba ntikomeye igahera n'ingoga, bigashika rero ugasanga umuntu agenda arikora kuzo yarasanganye. Muri uko gukingira ibidukikije, twebwe nk'intara ya Rumonge, bwa mbere na mbere turabuza cyane abaza kuhakorera iyindi migambi, na cyane cyane imigambi usanga hari abantu benshi baje ngo gusenya, kubera ko hari abahararira bahacungera, babandanya abo bana baza gusenya babirukana kugira ngo ntibabandanye bonona ibidukikije. Murabona yuko nishamba ibikorokeyeyo biguma bipfira biboreraho, bikaba intabire, hanyuma bikabona kubandanya biha akanovera bino biti. Ingeso yo guhiga bikoko hano muri no shamba ntiriho, gusa ico turiko turagwana ne aba bana usanga baje gutora mufe kuko arahari menshi, kwaha mufe n'ibindi biribwa canke bakaba baje gusenya, nibo bana bagwiriye ngaha, kandi ntibigirwa n'abantu bakuze, usanga ari abana batumwe n'abavyeyi. Rero ni vya bindi byo kubandanya, hambavu yuko twarungitse amatangazo yo kubabuza, tubandanye dukurikirana dufatanije na OBPE hano mu ntara, dufatanije mbere n'abararira kino kibira. Twaguma tubamenyesha yuko haraheruka gupfa umwana haraciye amezi nk'6, yari yaje kuraba ivyamwa, yurira ku giti ashasanga y'inzoka ikaze ishiramo ukomorwa nyene, ntiyashoboye gushika kwa muganga. Rero tumaze kuvyumva twaravuze tuti vyukuri ni vyiza yuko nk'intwaro dufata ingingo, twarashoboye gusohora amatangazo tumenyesha bene gihugu na cyane cyane begereye rino shamba ko vyukuri batosubira kwinjira muri kino kibira kugira ngo ntibave bahura n'izo ngorane uyo mwana yahuye. Hambavu yuko tugira amanama yo guhimiriza abene gihugu kubabuza ko kizira kwinjira aho, nivyo turafise abacungera rino shamba, navuze ko ari bake, ni bake. Iri shamba naryo ni rinini, bashobora kuja muri ruya ruhande nabo basenya, abana basenya basanga bagiye kuja bikinjira mu kindi gihande. Murumva rero ko ni vyiza yuko ikica abakozi bokongerezwa, nkifuza yuko OBPE baravyumva ko bokongereza abakozi kugira ngo rino shamba vy'ukuri ritunganywe bimwe bikwiye neza.
twebwe rero nta kindi dukora atari izo nama zo kubandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo ntibashobore kuguma babandanya baza kuhinjira. Hari abaca ibiti, mwabonye hariho ibiti ariko ntibaherutse, byashika ibiti umuyaga ugahaca, igiti kavunika, hanyuma bakaca bakiboneraho aho kukigumizaho kugira ngo kibi ntabire ejo. Ibikoko biratworohera kubana gose kuko nababanyi beza. Ibikoko nta ngorane bidutera kuko biramaze kutumenyera, iyo duhuye navyo nta ngorane bidutera. Eka mbere nubwo babesha ngo inzoka zirajyana, twebwe kubera zitumenyere nta ngorane, tubanye neza cyane. Kiretse gusa ko ababanyi ari bo abanyagihugu twavuga, dushobora gusanga iyo zisohotse hanze kubona kuko ziba ivyamwa vyavyo bibaza zaheze ngaha mw'ishamba. Ababanyi rero abanyagihugu bacha bagomba kuvyirukako, tugaca duhura n'ingorane kuko turababuza kuvyirukako. Tubibonye aho biri turavyegera tukavyereka neza ko turi abagenzi bavyo, ntitubikankamira kandi navyo bifise ubwenge, birabona neza ko atangorane tubifitiye. Niyo biri ngaho kwibarabara, abanyagihugu baragerageza kuba nk'abagomba kubitera amabuye, natwe tugaca tuba hafi. Muri no myaka tumaze tutari mu njyane z'intambara, ni kuvuga harabayeho akarusho cyane, kuko kare mu ntambara niho wasanga abantu babivogera cyane, nta n'icamira, abantu baraza guca ibiko bigombeye, ibikoko bakabihiga n'ibindi. Turakurikiranira hagufi uko rimeze, kandi n'ibikoko bihari bisigaye kuko hari vyagiye, bifuze yuko vyobandanya bibaho neza, atabantu bagenda kuvyirukana kugira ngo bishoboke bihagwirire bihavyarire, hanyuma ejo habukera tuze tuharonkere akoyoko, na cane cane mu kuronka abaza kuhatemberera, baje kuraba ibikoko, baje mbere no kuraba iri shamba. Duhereye ku biti, ibiti byo bitera byiyongera kuko murabona yuko ata abantu baririmamwo canke abandi bantu baza gukoramwo ibindi bikorwa. Ibiti kubera novuga tutaragira statistique nyezina, inventaire y'ubwoko bw'ibiti biri ngaha nyezina ngo tuharure ngo turabe vyoba vyiyongera bitariyongera, sinosubira kuvuga ngo hariho ibingana uku, ariko twabibona yuko hariho bitera vyiyongera. Ubwoko bw'ibikoko nabwo ni kuvuga ivyahonye mu minsi ya kera baravuga ko hariyo ibikoko bita imamfu, ariko ubu uye ntituzikibona ngaha. Mu gihe c'amagume 1995 gutyo hariho ibikoko vyinshi imamfu zari ngaha, zarapakiwe imodoka, nizo nkuru twaronse, zipakirwa zijanwa mu gihugu ca Kenya. Sindamenya igitigiri mugabo sinke ko ndazi ko zagiye mu modoka nini, rero zagiye zihungishijwe mu gihugu ca Kenya, niyo ziri no munsi. Tukibaza yuko mu myaka irenga 30 iheze, nuko iyo zashikiye zaravyaye, zarabaye nyinshi, eka mbere zaraciye n'amafaranga menshi. Rero ivyo byose turavyishuza nk'intara ya Rumonge, nk'igihugu cy'u Burundi, turavyishuza kugira ngo vy'ukuri bigaruke. Nkasaba rero ababijejwe badukurira gufata ikibazo mu minwe kugira ngo vy'ukuri tumenye neza mbega inkoto impamvu zari ngaha zagiye muri Kenya ziri hehe, zimariye iki uno munsi igihugu cy'u Burundi. Ivyo rero nkifuza yuko bo bigira nk'ihangiro kugira ngo ivyo bikoko vyacu vyatwawe bisubire kugaruka, bigira akamaro igihugu cyacu Burundi.
nsonnosaba nka OBPE n'ayandi mashirahamwe asanzwe afasha mu kinga ibidukikije bodufasha bakatuzanira d'abord icambere n'abakozi. Abakozi ni bake cyane umva ivyononekara biba byinshi, hanyuma bakatuzanira n'ubundi buryo bwokora kugira ngo tuhatunganye neza, hanyuma bakerukera rugendo n'abandi bagomba kuhakoresha babandanye biyongera. Clôture kugira ngo ntihagire abantu bari vogera canke nk'abantu baza kuraba ntihagire ibikoko bibagirira nabi, bakubaka utuntu clôture bacana n'udusante de circulation tuyira dushobora gutuma abantu barengana neza. Aha mubona twaciye hambavu yuko hariho abahaca bandi canke niba abakozi ba OBPE bari ngaha bitunganya kugira ngo batange inzira ishobora kuboneka. Naye handi twifuza yuko hotegurwa neza, hagategurwa hisunzwe amategeko yerekeye ivyerekeye ingenzi, ivyo navyo bigategurwa neza n'ababijejwe mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije muri OBPE na cane nibo boza kudutunganiza neza, kandi turabibasavye kuko turabona ko bikenewe. Turabona neza yuko ejo kino kibira kizoba cakira abantu benshi baje batwitura, hambavu yuko muzi agomba kwinezereza bazoba bakeneye kuja ahariho hose hazobatunganijwe neza. Rino shamba ryakira abantu bake n'ababonetse, ibintu byose bija muri OBPE. OBPE niyo ifise ibiharuro vyiza dushobora kuvuga tuti hinjiye ku mwaka amafaranga nuko, ariko nagomba bamenyeshe yuko amafaranga ni make cyane kubera ko ndavye abaza mugabo bo baza twagomba twamenyeshe yuko hambavu yuko binjira muri kino kibira rino shamba baba baraye hani wacu bakarara amahoteli nayo murabizi arinjiza, amaze kwinjiza barafungura, eka mbere bariryohera muri ibi na biriya, kandi ivyo byose ni ubutunzi bugaruka iwacu. Ego irishamba ryawatwindirira uburyo bwinshi kandi nkigega ca leta ikabomboka, hanyuma n'intara ndashira ikomeye nayo nyene kahungukira. Ico twifuza turiko turakora ni kubandanya turata ibyiza byo mu ntara yacu Rumonge, hambavu y'ikiyaga ca Tanganyika dufise muzi bitaboneka handi. Turafise mbere n'amashuha, murabizi amashuha ngaha haruguru, kandi muri no zone nyene turimwo sikure. Ni byinshi rero byo kuza kurata, bavyumva bakurikirana iby'intara yacu ya Rumonge bakwiye kuza kugira ngo bavyirabire, bashike hano bavyirabire, hanyuma tubandanye duteza imbere intara, tubandanye duteza imbere igihugu cyacu Burundi. Murakoze mwebwe twari kumwe muri kino kiganiro, mubandanye gukurikira ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.